Kuri iyi si hari imigenzo n'imico y'abantu igiye itandukanye, hari iyo usanga itangaje cyane ndetse hakaba n'iyo usanga iteye ubwoba. Buri gihugu cose usanga cifitiye imigenzo n'imico yacu, kabone naho abazungu bagerageje kuzana imico yabo muri Afrika, ariko hari ibihugu usanga bigikomeye ku mico yabo. Cane muri Afrika niho uzosanga hari amoko amwe agiye afise imico n'imigenzo igiye itandukanye kandi itangaje cyane, kandi ivyo kureka iyo mico yabo akaba ari ibintu batumva na buhoro buhoro. Benshi muri bo uzosanga banka ubazanamwe imico y'abazungu. Ibaze nk'uwo mugenzo bita Voodoo, niwo muri Benin urazwi cyane ku isi, n'umugenzo utangaje cyane. Barafata bakimba ikintu kimeze nk'ikinogo, ku ruhande haba hari ikirago kiriko amababi. Inyuma yo kwimba bafata umwana akiri muto cyane bakamuboha agatambara mu maso, bakamuha nibabi rimwe akarishira mu kanwa, nyuma bakamujyamika kuri ca kirago agororotse, bakamuzingiramwo, bakaboha neza cyane. Ku ruhande haba hari ikintu kimeze nk'ikizingiye kw'ivyatsi kiriko kiratamba, bisa nk'aho umuntu akirimo. Ariko ikiza kugutangaza cyane nuko bavuga ko atamuntu aba kirimo, ngo haba ari akantu gato cyane baba bahamuriye ko imyuka y'abakurambere babo, ari nako bita Voodoo. Ariko ibi ntitwahita tubyizera aka kanya. Nuko rero bamaze kubohera wa mwana muri ca kirago, baramuterura bagashira muri ca kinogo bimvye, noneho bakazana ibihunda n'ivyatsi vyumye bagashirako. Abari ngaho kandi ubona atani kibazo na gitoyi babifiseko, vya vyatsi barabiturira. Myibuke umwana ari muri ca kirago, muri ca kinogo bimba, bagaca babiturira. Abaraho bagatamba. Iyi migenzo bayita Voodoo, irazwi cyane ku isi kuko abantu benshi bava hirya no hino ku isi baza kugiraba. Ibi birori vya Voodoo biba buri mwaka, ariko kandi ntuze gukeka ko wa mwana yapfuye canke yahiye. Iyi migenzo irimo ibintu bitangaje cyane. Munyemerere tunabigaruke ku mwakino kiganiro, ndetse tunagaruke ku migenzo y'abitwa Bafulani, n'ubwoko bw'abantu bakunze kuboneka muri Nigeria na Mali. Aba Bafulani rero bazwi cyane ko ari bo bantu bitaho byiza bw'umubiri wabo, usanga bafise amenyo yera de n'ibinyigishi vyirabura. Ibintu bitangaje rero kuri aba bantu ni gihe umugabo canke umugore ashaka gushinga urugo rwiwe. Biratangaje cyane kuko kuri ubu bwoko ico gikorwa nikiba ku bantu babiri gusa, ndavuga guhitamwe uwo bazobana, ahubwo biba mu mahiganwa y'ubwiza. Ukuntu bigenda ku munsi ivyo birori biba, abasore bipfuza abageni baritunganya neza, bakisiga amarangi, noneho bakaja gutonda umurongo. Ku rundi ruhande inkumi ziba zibari imbere, ba basore baca batangura kuvuga utujambo tutumvikana, bakamera nk'aho bariko bararirimba, ariko bakabikora berekana ya menyo yabo yera de. Kuri ba bakobwa baberekana ibinyigishi vyabo, ubwo baba batonze no ku murongo. Aba basore barakora uko bashoboye kose bakerekana ubugeza bwabo. Ku ruhande rw'abigeme ubushimye aragenda akamukorako, bakijanira bakabana. Ibintu rero bitangaje muri iyi migenzo y'Abafulani nuko umugore asanzwe yubatse ashobora gusiga umugabo wiwe akihitiramwo akandi gasore bakibanira. Ibi kandi bivugwa ko biba biciye no mu muco, kuko bemeza ko ukurusha ubwiza agutwara umugore. Imico n'imigenzo y'Abafulani iratangaje cyane, ariko reka tunabigaruke ku makino kiganiro, ndetse turaza no kugaruka cyane ku mico n'imigenzo y'Abamasayi. Aba ni abantu uzosanga bambaye ibikoyi bariko badandaza amakambambiri ndetse n'imisentire n'ingodo bikozwe mu ruhu. Aba Bamasayi rero uzobasanga mu bihugu byinshi, cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Akenshi aho uzobabona nta visa canke passport bapfa gukoresha, kuko bo bizera ko ataho bimiriwe kuja. Ariko kandi ico no kubigira nuko bitonda ko cyane, uretse ibintu vy'amarozi babavuga ko cyane. Aba Bamasayi barakazi cyane gose, ijya nkoni yonyene bagendana ishobora kwica intare. Ni kenshi bica intare bakoresheje zijya nkoni zabo, barazi kuzicanga cyane gose. Mu bisanzwe ivyo ni ibintu bamenyereye cyane, kuko baba mu mashamba arimwo ibikoko nk'intare, imfyisi n'ibindi. Munyemerere mwa kino kiganiro cy'uyu munsi tugaruke ku migenzo n'imico itangaje cyane ikibaho kugeza n'ubu ngaha ku isi. Prosper niko nitwa, ico ndagusubana kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, kugira ngo uzozura hungukira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Ndanaguye ikaze dutemberane hirya no hino ku isi, tunamenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko imbere yuko tubandanye kino kiganiro, banza reke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke yipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Mutigute ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depo ya mbere, baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uratejaja application ya 1xbet, ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru, kugira ngo hituronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 855 950.
Mu gihugu ca Benin hari idini ridasanzwe ryitwa Voodoo. Iryo dini kandi riri no mu bindi bihugu cane cane ivyo mu burengerazuba bwa Afrika nka Benin, Togo na Ghana. Uyu muco rero wa Voodoo wagiye ukwirakwira no mu bindi bice vy'isi, muri Amerika y'Epfo, muri Haiti no muri Cuba, bitewe n'ubucakara bw'abanyafrika bajanywe muri ivyo bice. Kugeza ubu bivugwa ko iryo dini canke iyo mico ifise abayoboke bagera ku miliyoni 60. Abantu benshi bavuga ko iyi migenzo ifitanye isano n'imyuka mibi. Mu bisanzwe Voodoo bisigura imyuka canke imana. Mu gutegura ico kirori ca Voodoo bategura ibitambo vyinshi, ibikoko nk'inkoko, intama, impene, imbwa, inkende, inzoka n'ibindi bikoko usanga biteye ubwoba biba biri mu isoko ya Voodoo nyene. Iyo soko rero irimwo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibikoko, imishatsi y'abantu. Ari nayo mpamvu bakoze kuvuga ko imigenzo ya Voodoo ifise aho ihuriye n'imyuka mibi. Ariko kandi iki kirori ca Voodoo cinjiza amahera menshi cyane muri Benin, kubera ko abantu benshi cyane bava mu bice bitandukanye vy'isi baje kuraba iki kirori ca Voodoo. Iki kirori rero mu gutangura barabanza bagahamura ku mana zabo, nyuma noneho batora ingoma bagatamba. Aho hafi haba hari ikintu kiba gitamba cambaye ivyatsi, bo bavuga ko ata muntu n'umwe abakirimo, mbere bakacegura ukabona ko ata muntu ariyo. Ikiba kiriyo n'akantu kameze nk'agapupe bo bita ngo ni Voodoo nyene. Ibi ntawoca ashoka vyemeza ko ata muntu aba ariyo, naho bafata bagashirayo umuriro biragorana cane kwizera ko ata muntu yoba ariyo. Abandi bavuga ko gishobora kuba gikoreshwa n'imyuka mibi. Aba bayoboke ba Voodoo rero bizera ko umwana mutoyi ashobora kujana ubutumwa ku bakurambere babo, kubera ko we atabicumuro vyinshi bafise. Ari nayo mpamvu wabonye bafata umwana bakamushira muri ca kirago bakaboha, ariko mbere na mbere yuko bamushira muri ca kinogo bagaturira, habanza kuza ca kintu kiriko ibintu bimeze nk'ivyatsi, kikabanza kikaza kigaca hejuru ya ca kirago kiremwo wa mwana. Aha ushobora kwibaza ko coba camukuye muri ca kirago, ariko igitangaje nuko kihamara amasegonda make cyane, ku buryo muri ico kintu nimba harimwo umuntu vyomugora cyane kubohora ico kirago agakuramo wa mwana akongera cyakibuha mu masegonda make cyane. Ariko kandi biranashoboka. Mu bundi buryo rero utohita utahura iki kirori gikorerwamwo ibintu by'amayobera menshi cyane, ku buryo benshi bavuga ko iyi migenzo ya Voodoo ikoreshwa n'imyuka mibi. Iri dini rero riremewe cyane muri Benin cyo kimwe no muri Togo, kuko risanzwe rinafise abayoboke benshi. Voodoo, imana y'imyuka. Munyemerere kandi tubandanirize kuri bwa bwoko butangaje cyane bw'abafulani. Ubu bwoko rero bw'abafula buzwi cyane guha agaciro ubwiza bwabo. Aba bafula babona ko ubwiza bwabo ahanini bushingiye ku maso yabo ndetse no ku menyo yabo yerade, ndetse bakanisiga n'amarangi kugira ngo berekane ubwiza bwabo. Nk'ibintu bitandukanye n'ahandi kw'isi, abasore bo mu bwoko bw'abafulani ntibigera baresha abakobwa bashaka, ahubwo kugira ngo umusore wo mu bwoko bw'abafulani aronke umugore bica myihiganwa ry'ubwiza, ku buryo ivyo bituma abasore bitwararika cyane ubwiza bwabo. Mu kirori rero cyo kuronka abagore, abagabo n'abasore baritunganya neza, bakambara impuzu nziza, bakabasiga n'amarangi mu maso kugira ngo berekane ubwiza bwabo. Mu kirori rero abasore baratonda ku murongo, abigeme nabo baba bari ku ruhande aho bababona neza. Aba basore baca batangira bakaza baravuga utujambo bakumutururu. Ivyo babikora berekana amenyo yabo yerade n'ibinyigishi byabo byirabura kugira ngo berekane ubwiza bwabo. Kuba ari nko kubabwira tehera aba nije ndi myiza. Muri ba bakobwa hazavamwo umwe akora ku musore yishimiye, bakijanira bakibanira. Muri ibi birori rero umugore yari ku mugabo ashobora kumusiga akisangira agasore kamurusha ubwiza. Ivyo kandi bivugwa ko biba binaciye mu muco. Kuba umugabo yari afise umugore akamwanka akigira ku kandi gasore kamurusha ubwiza n'ibintu bisanzwe cyane muri ubwo bwoko bw'abafurani. Ubu bwoko rero bw'abafurani bukunze kuba muri Nigeria, Mali na Niger, Senegal, Guinea no mu bindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afrika. Benshi nabo mu idini rya Islam batunzwe n'ubworozi ndetse n'uburimyi, bavuga ururimi rwabo rwitwa Purar. Munyemerere mu kiganiro gikurikira tuze kubandaniriza ku bwoko bw'abamasai. Nabwo n'ubwoko butangaje cyane mu mico ndetse no mu migenzo yabo iratangaje cyane. Prosper niko nitwa, ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozorahungukira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Ciao ciao.